ariko ufise akaranga nawo buri umudamu, uwo muntu waramwemeye uko nyene uko ameze, atamashuri afise, atakaranga nk'akiwawe afise. Rero kubera yaguhaye ico cubahiro nawe akagushaka akagushira mu rugo nawe ukamwemerera, bikora uko rero, mwubahe, mushire hejuru yawe naho adafise akaranga n'akiwawe. Niwe agafise rero nawe uri munsi yiwe. Kuva uyu munsi niko biri. Amahoro nshuti za Bedanora TV, Imana itugiriye ubuntu. Uyu munsi twongeye gusubira kuvugana kuri bimwe kuvyerekeye ingo n'imiryango, kuko muri programme yacu, muri objectif mu ntumbero dufise, murazi yuko ari uko dushaka yuko ingo zacu, imiryango yacu tuba mu mahoro, mu munezero no mu rukundo. Rero twaravuganye bitari bike, ariko uyu munsi nashaka tuvugane ku kintu gituma umugabo anezererwa urugo rwiwe. Mbere na mbere, Imana yaremye isi n'ijuru, imaze kubirema irema byinshi, hanyuma umuntu yatanguye kuremwa n'umuntu w'umugabo, kandi Imana icimuha uburenganzira bwo kwita amazina ibintu byose Imana yaremye. Murumva ico cubahiro Imana yahaye umuntu w'umugabo. Rero mu bintu tugiye kuvugana tubitahurenemwo neza, ni ibintu bishika nka bitatu. Ica mbere, umugore aciye bugufi. Kubera Imana yarinze imuha ico gikorwa cyo kwita amazina ibintu Imana yaremye, umugabo aguma ashaka yuko umugore aguma aciye bugufi. Bwa mbere kubera Imana yamuremye ubwa mbere, ubwa kabiri kubera Imana yamuhaye novuga responsabilité, yamuhaye uburenganzira budasanzwe. Ica kabiri, umugore ubwiwe azi yuko ari munsi y'umugabo, umugabo akibona yuko ari hejuru y'umugore. Mu buryo bwo kwiga, umugore yize aranezeza umugabo nivyo, ariko kandi umugabo naho yoba afise amashuri make ashaka yuko uguma umwereka yuko ari wafise menshi, ahubwo nta kaminuza yize, we yize secondaire arayiheza, uriga kaminuza urayiheza, ariko muri we ashaka icubahiro, ashaka yuko aguma ari hejuru, naho vyoba ku buryo bw'amashuri, nubwo iyo diploma atayafise. Iyo gwawe uyimuhe nazoja gukora ku kazi kawe, ariko mu cubahiro ciwe uyimuhe. Muhira muri kumwe uyimuhe, muvugana n'abantu uyimuhe. Umugabo agume yumva yuko ari hejuru, umugore wiwe ari hasi yiwe. Kucerekeye akaranga, burya no muri Bibiliya turumva abantu bagiye baba ari beza bakaranga, ariko ufise akaranga nawo buri umudamu, uwo muntu waramwemeye uko nyene uko ameze, atamashuri afise, atakaranga nk'akiwawe afise. Rero kubera yaguhaye ico cubahiro nawe akagushaka akagushira mu rugo nawe ukamwemerera, bikora uko rero, mwubahe, mushire hejuru yawe naho adafise akaranga n'akiwawe. Niwe agafise rero nawe uri munsi yiwe. Kuva uyu munsi niko biri. Ca gatatu, ugasanga umudamu yavukiye mu bantu, mu muryango munini, umuryango wifise, umuryango w'abatunzi, umuryango w'abantu bize b'abanyacubahiro, naho biruko. Umugabo wawe naho yavuye hariya mu gifuri, hariya kure cyane, ataco bafise, kandi nawe ubibona, nawe abibona, ibyo ntibizotume wishira hejuru y'umugabo wawe. Mu gihe wamwemereye yuko akuzana mu rugo, ndabigusavye, mushire hejuru yawe.
kuko umuryango wiwe ubwa mbere ni umuryango wawe, utegerezwa kwimwubahira. Umuryango wiwe ni gwawe na gwawe ni gwiwe, bimwubahire, bizotuma mubana amahoro. Rero ikindi ca gatatu rero, ngira navuze bya gatatu byinshi, ariko nuko ico ca kabiri nagiciyemwo nk'inshuro zitatu. Rero ica gatatu nuko uwo mugore yiyegurira umugabo wiwe, akisanzura kuri we, na cyane cyane iyo bari kumwe ari babiri, bari mu bikorwa vy'ibanga, bari hamwe bariko baraganira. Umugabo shaka umugore yisanzura kuri we, hamwe umugabo yumva yuko afise uburenganzira ku mugore wiwe. Ndabasabe bamama, ndabasabe abagore bose turiko turaraba ino video, kuva uyu munsi bisanzure kuri twe, natwe twisanzure kuri bo, kugira ingo zacu zibe mu mahoro n'urukundo n'umunezero n'amahoro. Rero reka dusenga Imana. Twavuze ibintu bitatu: madame, ca bugufi, shira umugabo wo hejuru, hanyuma ikindi akwisanzure. Reka dusenga Imana ko Imana itugiriye buno buntu kuvugana ibi bintu bitari bike, burya si bike, tubikurikije tuzoba mu ngo nziza. Turagushimiye Mwami Yesu, turagukengurukiye Mwami Imana, kuri kumwe natwe kandi ubana natwe ijoro n'umurango, kandi utugirira neza. Turasabye ikiganza cyawe congere kutubako, twese twubatse, abamama abapapa, tugira amahoro mu ngo zacu, kandi twame dukora ivyo ugomba Mana. Twame twubahana, twame dukundana, twame dushira hamwe, tuganira duhuza Mana, tuvugana ukuri. Uzobukoze urabidushiramwo, ingo zacu, imiryango yacu ibe mu mahoro. Urakoze Mukiza mwiza, kuri kumwe natwe kandi ubyumva ubidukorera. Dusengeye mbese n'abandi Mana wabafise tugorane mu ngo, n'izina rya Yesu Kristo. Mana urashoboye, turasenza Imana. Databuja mukunzi, uje muri izo ngo, uje Mana mu ngeso z'abo bantu, uhindure Mana ukuntu babayeho, uhindure ukuntu biyumvira, kugira Mana bahuze, byose bigende neza. Uzobukoze, turagushimiye, ni mu izina ryawe ryera, amen. Bakunzi ba Bedanora mwese turabashimiye, hanyuma tukabasaba ufise iciyumviro, twarabivuze, ni byiza yuko dufashanya, kuko twese dushaka yuko tuba heza, aho tunezerewe, aho dukunzwe, aho dufitiye amahoro. Andika muri komantere icyumviro cyawe, kizodufasha. Kandi washimye ikiganiro, erekana ko wagishimye, hanyuma ukirungikire n'abandi, gisangiza abandi, hanyuma Yesu abahezagire. Turabashimiye.